Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2024 utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kurungika binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hamwe ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Parisem isaba leta y'u Burundi kubahiriza ibisabwa na FMI kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Ishirahamwe Parisem rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rirasaba leta y'u Burundi kubahiriza ibisabwa n'ikigega mpuzamakungu FMI kugira Uburundi butere imbere. Parisem igahanura leta guha uburenganzira abadandaza bakidegembya kugira bashobore kwinjiza amafaranga y'agaciro no kwitaho ivyotuma abarwizatunga bazana imitahe mu gihugu. Ivyo Parisem ibishikirije inyuma yaho ikigega c'isi FMI isohoreye icegeranyo c'urugendo abahinga bayo bakoze mu Burundi. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV handitse subscribe cange sabone bivanye na YouTube ukoresha. Nayo mu ntara ya Kayanza abanyagihugu babona ko igihugu c'u Burundi cari gikwiye kwiga ingene imbuto zirobanuye ziva mu bihugu vyo hanze na cane iz'ibigori zoza ziragwirizwa mu Burundi. Bibaza impamvu hatokwigwa n'uburyo bwo kuzibika kuko bishobora gushika zikabura iyo ziva. Ababivugiye mu nama yo kurabira hamwe ivyaranguwe n'iyo ntara mu mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 10 Ruhuhuma 2024. Nubwo biruko ariko harerekanywe umwimbu w'igiterwa c'ibigori wagwijwe. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu Burundi ivyaha vyahora bihanishwa ibimenyesha makuru vyoba bigiye kugabanywa buke buke. Inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu n'uwa kane igitega mu mugwa mukuru wa politiki yaratoye itegeko risubiramwo itegeko rigenga umwuga w'abamenyesha makuru. Mu bishasha bikuru hakaba harimwo ukudasubira gupfunga abamenyesha makuru bazira amakosha y'umwuga. Ariko iryo tegeko rikaba ririmwo igipfungo mu maso y'abanyamakuru babigize umwuga. Intumbero si yindi ni ukugira ngo habeho icuka ciza mu binyamakuru, guteza imbere umwuga no gushimangira ingendo ya demokarasi ifatiye ku bwigenge bw'ibimenyeshamakuru ku bw'iyo nama nshikiranganji. Vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Kubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyonda ko hamwe udushikirije intererano yawe. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Parisem iriko irasaba leta y'u Burundi kubahiriza ibisabwa na FMI kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Ishirahamwe Parisem rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rirasaba leta y'u Burundi kubahiriza ibisabwa n'ikigega mpuzamakungu FMI kugira Uburundi butere imbere. Parisem igahanura leta guha uburenganzira abadandaza bakidegembya kugira bashobore kwinjiza amafaranga y'agaciro no kwitaho ivyotuma abarwizatunga bazana imitahe mu gihugu. Ivyo Parisem ibishikirije inyuma yaho ikigega c'isi FMI isohoreye icegeranyo c'urugendo abahinga bayo bakoze mu Burundi. Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parisem akaba agira ati turavye neza ivyerekeye ubutunzi bw'u Burundi uko vyifashe nta kirahinduka. Amafaranga y'agaciro haracari make mu kigega ca leta. Abahinga ba FMI bavuga ko arenga miliyoni 96 z'amadolari, ayo akaba ashobora gukoreshwa mu kugura ibintu hanze y'igihugu mu kiringo kitarenze iminsi 24 gusa. Abo bahinga baratanga imvo zatumye nayo make aboneka.
gushika mu mpera y'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 havurwamwo ingingo zafashwe zo korohereza abikorera utwabo kurungika amafaranga hanze y'igihugu, inzahabu, igice c'ingurane ikigega FMI giheruka guha Uburundi hamwe n'imfashanyo n'abandi bafasha Uburundi. Abo bahinga bakavuga ko kutagira amafaranga y'agaciro akwiye mu kigega bituma abagomba gufasha Uburundi batabugirira icizere. Abo bahinga baravuga ko ubutunzi buzokwisununura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 gushika ku rugero rwa 4%, bitumwe n'umwimbu munini uzoboneka mu burimyi, imitahe izotanga umusaruro hamwe n'amategeko ariko arahinyanyurwa. Ikigega FMI kimenyesha ko cishinze gushigikira gufasha abategetsi b'u Burundi mu twigoro twabo dufise intumbero yo gukwiza ibisabwa kugira igihugu kize kirahabwa iyi mfashanyo. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Kayanza abanyagihugu babona ko igihugu c'u Burundi cari gikwiye kwiga ingene imbuto zirobanuye ziva mu bihugu vyo hanze na cane cane iz'ibigori zoza ziragwirizwa mu Burundi. Bibaza impamvu hatokwigwa n'uburyo bwo kuzibika kuko bishobora gushika zikabura iyo ziva. Babivugiye mu nama yo kurabira hamwe ivyaranguwe n'iyo ntara mu mwaka w'ibihumbi 2023 yabaye kuri uyu wa gatandatu uheze. Nubwo biruko ariko harerekanywe umwimbu w'igiterwa c'ibigori wagwijwe. Ku kijanye no kugwiza imbuto, umushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Nteretse avuga ko hari abarwizatunga bagiye kuzohabwa ico gikorwa. Martin Nteretse asigura ko leta izorondera abafise ubushobozi bwo kurima no kuvomera amahegitari 100 canke arenga. Abanyagihugu babajije kandi aho indege ya Kayanza bavuga ko bemerewe n'indongozi z'intara igeze. Kuri ico Buramatari yamenyesheje ko umugambi wari ugeze kure ariko ko hari bamwe mu Barundi bawuburijemwo. Remy Cishahayo abona ariko ko mu ntara nshasha ya Butanyerera bizokunda ko iboneka. Kubwiwe ingufu zizoca ziba nyinshi kubera izoba ari nini. Nayo kandi ivyaha vyahora bihanishwa ibimenyeshamakuru vyoba bigiye kugabanywa buke buke mu gihugu c'u Burundi. Inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu n'uwa kane i Gitega mu mugwa mukuru wa politiki yaratoye itegeko risubiramwo itegeko rigenga umwuga w'abamenyeshamakuru. Mu bishasha bikuru bikuru hakaba harimwo ukudasubira gupfunga abamenyeshamakuru bazira amakosha y'umwuga, ariko iryo tegeko rikaba ririmwo igipfungo mu maso y'abanyamakuru babigize umwuga. Intumbero si yindi ni ukugira ngo habeho icuka ciza mu binyamakuru, guteza imbere umwuga no gushimangira ingendo ya demokarasi ifatiye ku bwigenge bw'ibimenyeshamakuru ku bw'iyo nama nshikiranganji. Kugira ngo bishikweko, umushikiranganji ajejwe ibimenyeshamakuru n'ubuhinga bwa none yarasiguye integuro y'itegeko isubiramwo itegeko rigenga ibimenyeshamakuru ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018. Iyi nteguro ifise intumbero yo gushira ku mwanya y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, gukuraho ibihano vyo gupfunga abamenyeshamakuru kubera amakosha y'umwuga, bagatangishwa amafaranga hari hagati y'ibihumbi 500 ndetse n'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amarundi. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Jerome Niyonzima, umuvugizi wa leta, akaba ari we yasomye iryo tangazo ry'inama nshikiranganji. Iyo nkuru yakiriwe neza na sendika y'abamenyeshamakuru Burundian Journalists Alliance. Uburundi burateye intambwe, ivyo twamye dusaba birumviwe. Nivyo ko umumenyeshamakuru haguma hari umunyagihugu nawe nyene ashobora gukora ivyaha nk'abandi, ariko kuba yopfungwa kubera amakosha y'umwuga kari akarenganyo ku mwuga n'uburenganzira bwo kuronka amakuru. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Merekiyoru Nicayenzi arongoye iyo sendika yemewe n'amategeko mu Burundi. Ugushaka kwiza kutabonwa kumwe kandi kurimwo imitego. Kubw'abamenyeshamakuru akigoro keza ka leta ntikaboneka neza. Iyo nteguro y'itegeko ivuga ko hari ukudasubira gupfunga umumenyeshamakuru ariko ko biboneka ko kariyo.
Ikindi mu gihe ukwita icaha bishizwe mu minwe y'abacamanza biracarimwo igipfungu bashobora kwita icaha kijanye no kumenyesha amakuru nk'icaha co mu butungane bisigura ko abamenyesha amakuru bashobora kwisanga mu mabohero uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu bamenyesha amakuru bakorera mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura uwundi mumenyesha amakuru mugenzi wacu akorera insamirizi yo mu Burundi ababazwa nuko n'itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 ritari ryubahirijwe abamenyesha amakuru barakubagurwa baranyirwa gushika ku masoko y'amakuru mu gihe kandi banafise amakarata y'umwuga mbona ko hishirwa mu ngiro ry'ayo mategeko rikirimwo ikibazo ibituma n'iryo rishobora kuzopfira mu mpapuro uko akaba ariko amenyesha iyo nteguro y'itegeko ivuye mu ntambara ndende yari yatangujwe n'urunani rw'abamenyeshamakuru UBG mu mwaka w'ibihumbi 2011 hakaba n'imyiyerekano isaba ko ivyo guhana amakosha y'umwuga vyohagarara kuva ico gihe abamenyeshamakuru batari munsi ya 10 baramaze gupfungwa gushika kuri Florian Irangabiye akiri mw'ibohero rikuru rya Bubanza riri mu burengero bw'u Burundi umwizero mutoya ikibazo nuko abamenyesha amakuru gupfungwa imbere yuko haba amatohoza mu gihe vyategerezwa kuba igihushane rero amakenga haracibonekeza kuko umuntu arashobora gupfungwa kubera ukwikekwa bisanzwe uko akaba ariko bishikirizwa n'umukenyezi yapfunzwe imyaka irenga 2 ishirahamwe UBG ririmwo kandi abamenyesha amakuru bahunze naryo nyene ku ruhande rumwe rirashima nubwo biruko Alexandre Niyungeko arongoye UBG abona ko urugendo rugana ku bwigenge bw'abamenyesha amakuru rukiri rurerure ntaworeka gushima iyo ntambwe ariko nta na kimwe gitanga umwizero kuko igihugu kitubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro mu gihe ivyo bintu bibiri bijana ikindi nimba hari ukwerekana ko leta yitayeho ibijanye n'ubwigenge bw'abamenyesha amakuru yategerezwa kubanza kurekura umukenyezi w'umumenyesha amakuru Florian Irangabiye apfungiwe icaha atakoze uko akaba ariko avuga iyo nteguro y'itegeko izobanza guca mu nama nshingamateka imbere y'uko yemezwa n'umukuru w'igihugu abamenyesha amakuru babona ko hashobora kubamwo impinduka zikomeye kandi zirimwo amananiza na cane ko itanguye kwigwa ko imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 aho ibimenyesha amakuru bishirwa ko igitsure mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe RSF cashizwe ahabona kuwa 3 Rusama 2023 ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Uburundi bufise ikibanza c'114 ku bihugu 180 mu mwaka w'ibihumbi 2022 Uburundi bwari ubw'ijana n'indwi ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza